muri sinza kukubaza ngo dufitiye ngo ivyaha ibintu bikurikira muri 2025 kuko ndazi ko dufitiye ibintu vyiza ariko nshaka kumenya uko ngene bipanze gute tuzobironka kugwa herutonde bizoba bimeze gute muri 25 muri 2025 uzokora ama featuring menshi cyangwa uzokora ama single tracks mbega nitukumenyereye ku ma concert muri 2025 tuzokubona mbega gahunda zawe muri 2025 calendrier yawe ni yahe muri rusangi papa wanje duhereye ku kintu cy'ama concert je muri 2024 nakoze ama concert menshi yari private like ni kintu I think nabarinzi bake bingahi wacu bamaze kuronka iryo bakwe ryo gushobora nko kuza guteramisha nk'abagavana abaminister so ni za concert usanga ziri VVIP ugenda ukaririmba ziri private nta makamera ntaki uraririmba hanyuma bakakuriha neza hanyuma ugasohoka ivyo narabikoze cyane muri 2024 ndabikora no mu gihugu atari ciwanje so je dumukozi ahariho hose baba bankeneye mu concert ndagenda niko kazi kanje nkora n'umuziki hanyuma gahunda ni ndende sana ni ndende nabwiye ko aronga itangura ko ubu ari ntanguye gukora so ndashimira n'Imana ko atanzigigira like iri kugenda ibishoboza byose bifeze fresh so mwitega ibintu byinshi cyane ko amakora boss ndirimbo ni jenyene ayabo hanze y'igihugu nabo mu Burundi so mitega ibintu byinshi kuko nico kintu nahisemo ko je naremewe gukora umuziki mwiza muzoryoherwa Flo mazimisi mbona aho uri mu bihugu bitandukanye mu media yagiye urakora ibiganiro muri Kenya haba no mu bindi bihugu vyose urimo ugumushira imbere igihugu cy'u Burundi ngumuvuga mini msanii kutoka Burundi muri Kenya barahatse no kukwitirira mugura avuga ati mimi natokea Burundi maze musizani ni wa kwenu why you love your country like this kweri kugumushira imbere igihugu cawe niza hendo tufise ku gihugu cawe cy'u Burundi canke igihugu cacu twese bro urazi ko ahangize uko vyomera kose uko vyogenda kose nta muntu yigira hindura umuvyeyi sivyo ngo naho yo gwara amahera gumara inyoko naho like urumva ufite papa wawe ni papa wawe ureva uko bimeze kose ureva nimba atanitabuna kugurira canke ataguhana ikicasho cyose mugabo aba ari papa wawe urumva inzi bro n'umurundi sivyo n'umurundi yavukiye mu Burundi akurira mu Burundi yize mu Burundi nubwo atarangirije mu Burundi bisigura igihugu cyane cy'amavukiro n'u Burundi so nta na kimwe cyo kinkuramo nta cyo nampindura urumva niyo mpamvu abarundi bari bakwiye kwishimira kuba Flo yarabayeho because jewe nta hantu nahame ngenda rafa pase nagiye muri Tanzania uravyibuka nagiye nambaye imyambaro y'igihugu iranga uburundi so nakubali sana mzee merci ndumusani ndumuririmbyi ariko ntabwo vuga ngo reka ngo nambare ngo nambaye gisanisani nafashe style y'u Burundi ndayisonesha imera fresh urumva shimire n'umuntu yampaye yo kado Imana imwezagire sana ndavyambara fresh nerekana igihugu canje bivuze yuko igihugu canje kiri mu maraso urumva ivyo nkora byose ku nyungu y'u Burundi kandi ko abaririmbyi bagenza n'u Burundi muri rusangi bazoza kubona akamaro namaze hanyuma bazonanshimira because ndumwe mu baririmbyi yitanga atiziganya cyane papa turanabigushimira ndumwe mu baririmbyi ntatinya risk urumva ntatinya gukora video niniya ndumwe mu baririmbyi ntatinya kuvuga okay nyimba besherega baranavuze amajambo ngo warasimvye intambuko kubera abakozi ibikorwa birengeye n'ivyo bo bari bamenyereye canke bakora bavuga bati niyogenda buke ariko Flo jewe nagumye mvuga kuri Buja TV ati umwe wese agenda uko areha nimba mwe mufise intambuko none nimutambuke gahoro mugabo nimba Flo wewe ari Francine niyo saba nimureka benurire erega si byabose kubona umuririmbyi acha kuri stress urban bro nindo tozaburi muririmbyi wari we wese Buja TV hoho ni muhira
yeah ariko ntibashobora gucishaho indirimbo yafashwe na telefone bro. Yeah. Na So dokomo. it means yuko ari ibikorwa bwavyo nyene birashobora Ibikorwa ngo birivugira orege niwe yaciye umugani. yeah. So ikintu nobabwira ni kimwe, abarundi bariko baraturaba muri kano kanya koma ndabihe kamwe pe bankundire aka kageso ko gusupportinga abaririmbyi bakeya kayego wacu atahushika. You know, twebwe dufite liste ntoya sana, dufite liste ntoya y'abaririmbyi cyane ngaha mu Burundi bariko barazifatamo neza, mu gihe mu bindi bihugu usanga uharura amajana n'amajana y'abastar, kandi umwese akafise ikibanza akaba afise n'abantu biwe, kandi umwese afise ikibanza abafise ubugari bwiwe, niko tubivuga mu Kurikirana. Twebwe ariko turafise ubutimu, dufite agatimu ka banaka, okay reka bajya ni ba FLO reka tuba supporting, bariye banaka ntituba supporting. It means yuko hazogera igihe umuziki wacu ugabanuka upfa, ndeka nkoresha no majambo ugera hasi, like kubera ko nimba dufashije bajya bakeya hagizemwe bamwe bacika intege canke bagafatirwa n'ubundi buzima, kubera birasanzwe umuntu afise imigambi myinshi, afise ibintu agomba gukora. Yes. Hanyuma ntabandanye akora akazi kiwe ku muziki, kandi ari we yarase support. Umenye yuko tuba twugururiye ya miziki yo hanze, dutanze ikinogo kinini kugira ngo ibindi byose bishobore kwinjira. Mugabo mu gihe twofata umuziki w'u Burundi, umuntu wese ari karakora, umuntu wese ashoboye tukamusupportinga, tutaravye ava hariya n'uyu ni naka azinanye na banaka kwa na banaka, tukaraba okay ari talent, ntidusupportinge FLO wenyene, ntidusupportinge n'undi muntu wari wese wenyene, dusupporting as umuntu no Murundi ari karakora umuziki, tumusupport. Nimiburi tugire liste ndende y'abasani y'abaririmbyi y'abanya, kugira ngo ejo nejo mundi twiyasire ni kazoza kacu nikazobeka gufi, kubera ko abadukano kanya bo biheba, nta bandi bantu turiko turakiriya, turiko turaduza bazosigana uno muziki. So bisebake cyane paraporo y'ibindi bihugu, ni nayo mpamvu biza kuza kutwerekana yuko mu Burundi turi hasi cyane. FLO wagumye uvuga Barundi, wagumye uvuga Burundi, wagumye uvuga integuro ufise ku gihugu cacu canke ku muziki wawe, numva nshaka kumenya nk'ubu uwo guha ijambo riza kumvwa n'abarundi bose canke n'abantu bose bari muri music industry, entertainment ya music, wewe ni icahe ikintu nyamukuru wo basaba kumwe mu njiri ntagatifu twumva ngo Imana yabajije umuntu kana kimugira ati saba ico ushaka, nawe mu Burundi ni icahe ikintu ubona wosaba canke gikenewe nyamukuru kugira ngo dushobore gutera imbere muri game canke muri industry? Je maze imizi mvuga ngo ntituraheza kubaka industry, bakantera ivyatsi ngo ndiko ndaponda, mugabo je ndazi ivyo mba ndiko ndavuga. Abandi barafise ibintu bamaze kubaka, uramaze kuyerera ahantu henshi, uhaheruka Nigeria, uri Kenya, warabonye vyinshi Tanzania, uramaze kubona abandi bantu kuntu bubatse. Wewe ikintu ubona kibuze canke wosaba yuko twoshiramo ingufu kugira dushobore kubaka game canke music industry, co bari icahe papa wanje? Tubuze ikintu bita gufatana mu nda, support system. Iyo support system kabisa nagumye ndakigaruka ko cyane. Urumva nico kintu tubuze. Dufise urumva dufise hari inzigo nyinshi, like urumva, ariko igihugu ni kinini bro, igihugu urumva umuziki ni munini sana, umuntu wese arashikirwa bivanye nuko abayeho, sivyo? Bivanye nuko yiteguye, nuko avyitwaramo, nuko ategura ibintu vyiwe, so ikintu tubuze ugufatana mu nda, gushira hamwe, tubuze gushikirana hagati yacu, tugaca dushira abandi bagaca bashiramwo n'inzigo, urumva naka aciye ngaha. Yes. Aho kumwegera umaze ati wabigenje gute kugira uce ngaha, nanje nokora iki kugira nshike awushitse, ushitangura inzigo, ni hamwe hacaza amashano, urumva hazi ibintu byinshi. Ico kintu nico tubuze, like two kwikuramwo, urumva
abandi mu bindi bihugu usanga ku mitanda bafitaniye ama beef yinjiza like bafitaniye kuvugana nabi niki mugabo bariko barikuza ubasanze ubuzima busanzwe usanga bari kumwe mu mapati usanga bari kumwe ahantu hose usanga mu maklabu bari kumwe usanga bameze neza umwe agize ikibazo usanga bamutelefonye bimeze gute mugabo kuri social media ubona nyene hahi like sasa icyo tubuze nico twebwe rero dufite inzigo urumva nini cyane Imana idufashe nzigo ituvemo kabisa ni nayo mpamvu nibaza ko ari umuvumo utuveko kabisa ni nayo mpamvu gutera imbere birashatugoye ucifuza nabi mugenzawe w'umuririmbyi ucifuza nabi umuntu akora akazi kamwe mukora biracyagoye ko dutera imbere mugabo twe ibindi ibihugu byose maze kuja mwumvise ati uri Murundi ikintu cyambere atubwira ati abarundi bararirimba neza ntituzi aho bipfira je mugabo ku mutima aho bipfira ndahazi naho nyine ndiko ndababwira tworeka inzigo tugasupportinga na hagati yacu ndakubwije kuri East Africa nta gihugu cyo gusumba urumva mugabo tugifise ryashari tugifise byo kubona na karateye imbere ntunamubaze impamvu yateye imbere yakoze iki nawe ukora iki bro turacyasuzuguye ku muziki wacu yes Flo ikibazo cyanyuma nibaza ko no kubaza maze imisi muri explosive mbuga yuko umuririmbyi je nemera yuko ari great canka ari gihangange abari umuririmbyi afise playlist ndende canka afise indirimbo z'ubwoko bwinshi butandukanye ugiye kuraba Chris Brown usanga afise indirimbo zivuga umubabaro zihimbaza Imana zihimbaza ibintu byose zitwenza zibabaje wewe ako kantu warakitondeye canke waragashizemo mu migambi yawe 2025 ku buryo uzoduha ibintu bitandukanye kandi bitusha mu mapoints kugira ushobore kwigeranya abafana bawe mu burere bwose kuko Flo ivy'urukundo si bose babirimo ivy'umubabaro si bose babaye ivy'umunezero si bose banezerewe nampanura baririmbyi iti make sure you sing about every situation canke about everything kugira ngo umwe wese ashobore kumva ati hano yavuze jewe wegeranya abafana benshi bashoboka wewe uri kurandika indirimbo zawe canke uri kurategura gahunda zawe uhora ko kantu kibuka yuko ukeneye abafana bose mu mpande zose je vraiment muri no mwaka ho nyene ntegeza gushyiramo gospel nka zibiri Imana ifashe vraiment muri gahunda zanjye gombe nka Medi gospel zirimo ya ndirimbo z'Imana kandi no mu mwaka uheze narasohoye ninde ni ivuga ku bintu bitandukanye urumva je kandi sinkora style imwe ndakora amapiano nkakora ama afrobeat nkakora amazu kugira ngo umuntu wese ahari yisante mu muziki wanje n'importe ukangana kose so muri no mwaka mfise project nyinshi cyane zo gukora urumva nta muntu uri gushima Imana bivanye n'ukuntu abagihema n'ivyo umuntu abageze ko nkajewe mu mwaka weze yankuriye ibintu bitangaje byinshi cyane nuno mwaka kandi n'ubu ikinkorera like si ibintu vya bose kwama mu ndege ugirane like urumva ni ibintu umuntu ashimira Imana cyane ikindi nuko muri no mwaka yanampaye n'abantu bashobora babonye inguvu nariko ndashira mu muziki wanje ubu sinzi ko mugeze iminsi mubibona kuri control no kuri turasa Flo acisopa like urumva hariho timu turiko turakorana ntiturasha hagubishira ahabona urumva muri kano kanya but tuzobitangaza mugabo muri kano kanya nibo bariko baramfasha FM Labo so ni kintu cyo gushima Imana ni kintu cyo gushima Imana support zariyongereye urumva like ubure ntimugiye kunkira turagukizwa niki ngiye urumva ntacyo murabona so nanje vraiment muri no mwaka ntacyo murabona niho tugitangura yes sir wanatanguye neza musaza
muzobona amavideo manini meza cyane, muzobona imiziki myiza, muzobona amakorabos akazi, so muzobona ibintu byinshi cyane kuri FLO. So gusa tu sinogenda navuze kano kantu kubera ko karateye impagara itandukanye. Nanditse mvuga kubijanye n'umuvido Vixen twarabigarutse ko muri explosive yakoze muri Turasa. Yes. So okay, mwebwe mwaratanze umuco kandi ndabashimire cyane mwe mwabitahuye. Gusa hari batabitahuye uko byategeza gutahura muri societe turimwo twebwe. Aba video Vixen benshi bafashwe nk'ukumengana abamaraya babuze akazi akandi gukora, sivyo? Tuvyumvikane, reka tudome ko tubivugisha ukuri. Umuntu agiye muri video babona ujya mukobwa wanaka nta kigenda, nta nderagira. Mu gihe mu bindi bihugu arakazi ama company nk'ayandi ma company, urumva ashobora gutunga imiryango. Munyumvirize neza hano hantu. Jewe bavuze yuko umwigeme wakoresheje muri Kenya ugeranije gushira amafaranga bamurishe no mu Marundi bamurisha hafi miliyoni 6 muri video imwe. Okay. Amafaranga menshi FLO. Amafaranga menshi. Mugabo ntabwo ari menshi bivanye n'igihugu barimo kubera hariho nabayarenze. Urumva amafaranga agira agaciro bivanye n'ahantu ari. Yes. Uyasize mu Marundi kubera ko nk'ubuvuze ngo amafaranga ni menshi ntiwogura nk'ikintu ntiwoza gufungura ku madolari 100 cyangwa 150 ugiye muri restaurant isanzwe. Uyisize mu Marundi n'amafaranga menshi, sivyo? Mugabo ntiwokushwa n'inzara. Antukaje Cuba bukwezi kose shanda kumara amezi neza. Uri kunyumva rero sasa Cuba. Yes. Ariko ndavuga okay. Ujya mukobwa twakoresheje urumva? Yes. Twari na director na team yose ko turakorana. Umukobwa yakora mu ndirimbo cya dusanga n'umukobwa afite zijya karite mwabonye. So bacabandikira company ifise aba video Vixen barabwira umukobwa dushaka ameze uko then bacabaturungikira amafoto yaho gabeje hanyuma baca turatoruye, urumva baca batubwira mukene mu video Vixen amafaranga naye arihwa mugenda kuri banke mukariha hanyuma mukaturungikira receipt tushaka ko mwarishe then mushamuduha location ya mukobwa azoza n'ibintu mukeneye ko azokoresha muri video yanyu. Urumva unyumvirize neza, urumva so umukobwa muri location aza niwe nyene yizana nava ngo ugiye kumutora bamuha address kandi ashika ku mwanya. Umva ingene bari professional. Ni modoka bro yajemwo ni modoka uyiravye uravuga ati wow, urumva baruha naguhaye ntiyapfuye ubusa, baruha akazi kabo, urumva sicyone nariko ndavuga sireko ndavuga ngo ko kuba yarishwa amafaranga menshi kwe dufise abakobwa beza mu Burundi turabafise pe kandi benshi cyane beza, urumva beza ndasubiye mu beza gose kubera ko nk'umukobwa jewe byaranambaye ko nk'umukobwa nari koresha muri Pretty yari mwiza pe cyane mugabo sibona akoresheje byagiye umunota wanyuma, urumva ku munota wanyuma buca video iba ibintu byose twamaze gusettinga. Yari yavuganye na team umukobwa baramuri amafaranga yari yifuza ko yoriho kandi ntiyari make kandi yari umukobwa akuze arenze imyaka 20 wanashima, urumva ku munsi wa nyuma yatubwiye ngo muhira bamwankiye. Uri kunyuma it's means akora ibintu muhiri wabo batemera akora ibintu yihishije. Yes, bambwiye ati muhira je banyankiye nivyo kuntu it means yuko rero abantu ntibaratahura yuko ubu video Vixen arakazi nk'ubundi buzi bwose. Nkashangaruka no kuba video Vixen baja mu ndirimbo hari benshi nabo bitwara nabi bituma abandi batanga karorero kabi, urumva ntibayifashe kinyamwuga, urumva arumubwiye ngo urumva abonye ijya poza ambwira ngo je ngo reka shareka ngo aba video Vixen ngo baye amahera yose ngo uzabumva ngo majije video ngo none ngo je ngo sinotaha ngo mpera ntibonyugururira. Can you imagine umuntu ari professional bro abandi akaguya ati juzongurira inzoga nta kindi byo babiheze, urumva mu gihe rero akazi tutagahaye agaciro na wa muziki wacu tawuhaye agaciro bisigura yuko urumva n'abantu bazokora no mu video
n'uwo mu video Vixen washizemwo ariko ayiraba n'abagenzi be azobona yuko umenga ni ibintu biri cheap bisanzwe mugabo wabihaye umuntu wese azobona video aravuga ati wow video ni nziza n'umuntu wese yakoze muri ako kazi aba ari proud no kuvuga yuko kano kazi ari keza kandi gakomeye cyane. Yes Flo, merci beaucoup wakoze ku mwanya tumaranye, ariko kandi nagomba ndanagushimira ubaye imfura ya buno buhinga dutanguye. Jewe sinigera nibagira abantu ba mbere dutanguranye ikintu n'umuririmbyi twakoranye ikiganiro ca mbere yari yitwa Bienfrima, sinzomwibagira nawe sinzokwibagira ko ari umuririmbyi wa mbere tukoranye kuri Skype like this. Ndizera uri mu baririmbyi ba mbere muzefisi cyizere yuko 2025 bazofasha umuziki wacu gutera imbere. Merci beaucoup. Hanyuma nizere ko n'ubundi musi uzoguhamagara uzoshobora kutwitaba muri Explosive. Jewe ndabashimira cyane vraiment ndacyari imfura mu bintu byinshi, ndacyari imfura no mu kwitanga bitege ko nzoba n'imfura mu muziki zitandukanye because yes walk bro. Yes papa, merci beaucoup. Utahiriza abantu bo muri Kenya utubwire yuko twishimiye ko umuziki wacu wa East Africa uri kuratera imbere. Ciao ciao mzee, respect.